Quand il n'y a pas de justice publique, il y a justice privée. Iyo ata mucamanza ariho baragwicira. Iyo ata mucamanza wa mu gihugu, abene gihugu baca bicira urubanza. Urwego rw'ubutungane mu Burundi ruriho. Ndarusoma neza ingene rutunganije, sanga urwego rw'ubutungane ruriho muri iki gihugu. Nukuvuga yuko abene gihugu ntibariko bidogera urwego rw'ubutungane. Ruriho rubuze abacamanza. Wa mugani wa La Fontaine ngo urubanza rwa marukukira wiganje. Ngo udafise amahera nturondere. Iyo banganya amahera naho ruca rubikwa muri banki. Ngo urarura bukavuga uti jewe aha. Bakaguha amahera bati ntiruje mu ngiro runyegeze. Izi nyegezwa izo nka guca ngo nuko ngo mbona ntaho ndarucuru ngo urabona ngo ujya mu jama wanje urabona yampaye miliyoni 100 none sindaruca kuko gohava atsindwa. Sabe nyiniteka murabona yuko ubutungane bwabaye ndanse mu majambo muza kudutekerera ndabinginge muze kutubwira iby'ubutungane muze kutubwira iby'ubutungane muzaba mudufashije kuko uno munsi ntushobora kuza kuburana n'umuntu afise amafaranga. Umuntu akurusha amafaranga ntimwoburana ngo mutsinde, acha kubwira ati wewe no mucamanza arakubwira ati wewe urashaka kuburana n'umuntu afise amafaranga. Abantu baratuntuye so mwibwirizwa shingiro ubucamanza buca imanza ku izina ryande. Okay, bigize nabo bica bigenda gute? Biyizi abacamanza ntimuca mu abene gihugu namwe. Uno munsi bari babizeye barabadereze ngo muzice, none mwase kuzica abene gihugu bazoza bavuga bati tuviremwo tuzicire natwe. Nzovuga iyo mana nzovuga iyo mana yo lo nzovuga iyo mana nkiriho. Uri nteturuye ndabizi kandi urumugira neza. Nzovuga iyo mana nzovuga iyo mana nkiriho. Yemwe banyeshure uno munsi ndafise ibicuro ko mu mbaga. Uno munsi murambagira ibisiga mana yanje. Uno munsi ufise akazi kenshi kabisa. Banyeshu mbega mwebwe mwari muzi yuko muri abacamanza b'ikirenga. Perezida hejeje kuvuga yuko abacamanza atabariho mu Burundi bari igiturire, ivy'ubutungane vyarayangaye, udafise amahera ntacubaza. Ati mbega mwebwe aho yabwira abacamanza ati murazi yuko abene gihugu bashobora gushavura bakaza bakabafyitura mwese bati ni mugende kuragira impene hariya. Ati bagaca bazicira. Banyeshure jewe rero nari mfise urubanza rw'umuzagazaga. Ugo rubanza natinye kurutwara muri abo bacamanza. Numvise ingene bameze. Nagize nti aba bantu ntibagenda batanciriye urwangondagonde ndakurahiye. Jewe rero maze kumva yuko mufise ububasha nk'ubwo bw'ikirenga nashimye kurubatura. Andiko ndahamagara Imana ntimuhave mugira ngo nikindi. Ahane ko ndayibwira nti aba bantu niyo bandenganya uno munsi Mana wumva urubanza rwanje ndazi yuko utagiturire bakandira urubanza wumva amarira yanje wumva amaborogo yanje kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo Imana yamiri mu ruhande rw'abahahazwa rw'abarenganywa. Ariko ndizera ko mutaza kundenganya kuko mundenganije nzokunguruza urubanza. Nuko rero banyeshu jewe nukuri ndarenganywa. Reka mbanze nidondora jenda umurundi pire adateye amazi. Mfise uburenganzira bwo kubaho neza. Ariko ubuzima ndiko ndacamwo n'ubuzima butoroshe. Kubera rero yuko umutima wanje wabizeye yuko muri abacamanza beza ngoma ndabereka amabanga ariko ntazoje hanze. Kuko babacamanza b'indyarya basha batangura kwitwengera. No mwebwe nukuri
nabituye nzi neza yuko muri abacamanza bubaha Imana. Abacamanza bamwe bumviriza impahazwa z'Imana. Banyeshure, nta kintu kirimwo umuvumo, nta kintu kibi kukurenganya impahazwa. Iba yarakubititse ugaca usubira ukayibabaza, ugasubira ukayibabaza. Aho rero Imana nayo ikibabara. Uno munsi nabituye kugira ngo nanje muncire urubanza. Nico gituma navuze nta mabanga yanje yose ngomba ndahebabwire kubera nabizeye. Ndazi yuko bimara maje. Umbikira akabanga abasha. Hariho bashiki bacu hariya bazi ko ndi Washington DC. Aya mafoto ndabasabye ntimuzoyerekane. Boca bankatira umurongo. Anafashe risike cane yuko babwirira ibanga, ariko ndazi yuko mwebwe mutaza kumenera ibanga. Banyeshuri n'abatoye ndabizeye muri abacamanza b'ikirenga. Ndazi yuko mudashobora kumpemukira. Aha ndarenganywa abanyeshuri, ndarenganywa n'umutwe waravyimbye. Hari abantu bandenganya bagaca batako bakambwira amajambo antuntuza. Ndazi ko muriko muravuga muti none abo bantu bubahutse bakagutuntuza ni bande? Uno munsi nababwiye ko mufise akazi, kandi je ndizera ko muncira gwiza, kuko mutanciriye gwiza Imana izobibaharurako. Nababwiye yuko mutanciriye gwiza je nzokunguruza. Banyeshu, je nahejeje kaminuza mu mwaka w'2012. Aho abavyeyi bari kokoye bandungika kwiga amategeko. Nahejeje kwigisha abapolisi n'abasirikare, nigisha abaganga, nigisha n'abandi. Aho nanje nizera kuzongera kazoza keza nk'abandi bose. Saha tuvuganaga abanyeshu, aha niho ngeze ku mujengo. Ndabasabe rero kuko nababwiye ko ari banga rikomeye, aya mafoto yanje ntimuyereka abantu banzi. Boca bagwara umutima, boca bagwara apese. Bati none uyu ni wa muntu yiga canke? Mumbabarire kwari ukubarira kubera muri abacamanza b'ikirenga. Aha rimwe na rimwe ama emosi yarafata abanyeshu. Aha ni danje. Reka ndababwira bandenganya rero. Ndagashwara ndakabuze. Amafaranga igihugu c'u Burundi categekanije kugira ngo azomfashe kubaho neza, kugira ngo azomfashe kwivuza, kugira ngo azomfashe gufungura neza, kugira ngo azomfashe kwigisha abana. Amafaranga igihugu categekanije kugira ngo azomfashe kwiyunguruza neza. Abagabo b'igitugu banyeshu, abagabo bampahaza bayasimbiye ko bwarumye baramirura. Haraje daimoni mbi baraciye ubwenge mu guteka umutwe wo kwiba igihugu. Ndababwire abene cyo kugira ngo bakaba abene gihugu, ahubwo abandi baze kugira ngo bagikamishe bashira mu mifuko yabo. Bariko bubaka n'ama etage maki none mweho. Reka natujya tumwaguze hanze twakorana n'ibihugu tukazigarukana. Rero utagira inzu hanze cyatanga ngo hari abafite inzu hanze murazifise. Nimwiyumvira amahinguriro twari dufise, amahinguriro yari umuyoro yose turazambura turarya tutaturigira. Aha uwombwira yuko Sosumo aho yubakiwe itari kwiye kuba yarungutse ku buryo ishobora guproduiza itoni ibihumbi 500. Dutangura gufata ivy'igihugu tubigira ivyacu, indongozi ikonona itunga rusangi. Uyu mwaka ragira ndabwire dutangure rero gusubiza ibintu mu buryo. Iyumviye nta nakantu na kamwe wemporota ukaba ufise droit yuko ku kwezi baguha amamiliyoni ibihumbi 100. Ukawuzi kufise iyo droit. Mugabo zubona Olivier Savonero hajya ati ngo baje kuronda amatere premier ngo nta madevise d'office. Mugo utemporota amadevise aruzuye. Tacha rushaka gutera imbere.
tugaca twidoga turakenye Burundi buratunze kandi ntagiye uzosubira kubutuka umuntu uzosubira kumva avuze ko Burundi bukenye arabivugira mu mwobo korondera ry'amahera y'ubuja butarebe yagiye he mayondora cyaraba hasi mayondora mwayashitse he vuga ry'amahera yagiye kubika ijuju ugafata ukimba ubutare ugacubushira abanyamahanga ngo nimwibereho mwebwe ugacuza rero we kuraba zayidukeye mu kabare ngo mubukene tuzova mu gutega yemwe umuntu ugasanga ni miliyardere ngo afise imirere agaca akagaragara akagahara afise ibijipo 50 ngo ningo n'umugabo ubugabo bwawe uri shetani ntimushobora kuvyumva ko mumarama imbere y'abene gihugu kuronka amaraso y'abene gihugu mwarariye mwaranezerewe nibaza yuko ubu mutagirwara kwashi tugarukana ibintu ku murongo nari ntimwahimvye ntuzewe miliyoni zirenga 40 ku mwaka mwibaza amadolari ntimwahimvye aho muzohaga ryari mugamaye n'abakoreshwa na shetani ntibahaga ibintu mwakoreye igihugu muri iyi minsi heze mukakitembagaza ikibonane mwarambatije ndakomeza muri mutima mweranda ubu ndakomeye ntaco ntinya none ko nabuze abamfasha munsi yanje iye tujya twigirire baraje kajeke kugira twimbura umuceri mwinshi mu kiyaya baca baragenda barayiba ayo mahera bariba umuceri ntiwarimwa kubera amazi abuze bose bariko bidoga ngo umuceri urazimvye none ugomba none mukure hehe nimubwire bajya batwaje baruti garukana amahera ngaha twubake baraje kandi kibabaje nayo mafaranga ahera mu mifuko yatwebwe ujyashika mu gisagara cya muri me ahera mu mifuko yatwebwe nenda benshi doravira abahungu bawe muri kumajya muri ita etage ntibariye bararengeje nabateka mitwe gusa baramaze kugira amasirikwi jewe igituma ngwanya karenganyo ndazi ngene mbabara iyo ndenganijwe jenzi yuko rero uwundi arenganijwe ababara kugwiza nka kabiri kuri jewe none je norenganya umuntu gute nzi ingene akarenganyo kababaza ntimushobora kuvyumva ko mumarama imbere y'abene gihugu kuronka amaraso y'abene gihugu mwarariye mwaranezerewe nibaza yuko ubu mutagirwara kwashi tugarukana ibintu ku murongo nari ntimwahimvye ntuzewe miliyoni zirenga 40 ku mwaka mwibaza amadolari igitangaje nuko ababikora biba ayo mafaranga ubona badafise ubwoba kandi bazwe turibaza ikibazo timbega bamwe bajeje kugendura akazi ka leta na bamwe na kurudo konte boba bari hehe akarori isoko rya Bujumbura ryarahiye harori imyaka iheze uraba abantu ryari ritunze rya soko n'igihugu mbere cyarimo ryarahiye unari rubako nta bantu bariko babubatse amasoko n'abandi bariko barukana yandi hirya no hino amasoko tuzotanga mu ikori n'amatagise ku bantu atakindi bazokora mu gihugu atari gushira mu mifuko no ku makonde yabo birahimbare kurongora abantu banezerewe abarundi bose baranezerewe umurundi akanezerewe ni wa murundi yemera kumuja w'ubutegetsi bw'u Rwanda niwe wenyene ubu azingirwa banyeshu ngugo gwa rubanza mwumve amajambo nkaya yose navuze umuntu nkanje ariko yarahangayika nkuko kenshi na kenshi ngakora no kumpemba ntibampembe hanyuma abategetsi bagaca bavuga yuko umuntu atanezerewe ari umuja w'u Rwanda banyeshu nabituye rero ngo muvugishe ukuri mu ntunganirize muravye ukuntu mbayeho n'ukuntu nategerezwa kubaho bakaba bariko baravuga aya majambo mwumvise aha sindiko ndarenganya uru rubanza mu kurugetura mu gwitondere mukarya igiturire ntikigenda kitabahagamye nababwiye ko je nzoca nitura umukuru w'abacamanza bose mwumvirize ayo majambo yavuzwe yose mwumvirize ko atari agasuzuguro bansuzugura akarenganyo ko ku rwego rwo hejuru abantu biha ububasha bwo gufata ku nguvu ivyari kumbeshaho ivyari gutuma amererwa neza mbaho neza bakavyishikiriza bakabishira mu mifuko yabo uru rubanza mu gwitondere ndabisubiyemwo
mukancira urumpezayo ndihoreye namwe hari aho mutokoroherwa. Vyumvise ko muri sentare nkuru y'ikirenga je nabituye aba bariko baravuga bose nimwe mwabatoye. Esho igituma ndabituye nuko aba bantu nyene bangezuku bariko barandenganya, bariko barategura amatora ngo babandanya akazi mwumvise. None kabanyesho je noca nifata gute? No je ni mumpanure vrema. Urubanza mu ruce neza banyeshuri. Ibi bintu ndiko ndababwira bivuye ku mutima wanje, kubw'agahinda mfise ku mutima naberetse ibiterekanwa. Rero abanyeshuri je nararavye ukuntu nova muri ibi bintu, ukuntu nova muri ubu buzima bubishe. Ndavuga nti nta kindi kintu nokora atari ukwibabaza, ngatakambira Imana, nkayiririra, nkisonzesha, nayo ikabona amaborogo yanje ikanankiza. Banyesho ndafise ubwoba bwinshi rero ko hari abandi barundi benshi bashobora kuba bayeho nka jewe. Ndafise ubwoba ko hari abandi barundi benshi bashobora kuba bararenganijwe nka jewe, bashobora kuba bariko baramererwa nabi nka jewe. Usubirize igihe erega mana uri mwiza, usubirize igihe erega mana uri mwiza nanda. Kubaho mu bukene, kubaho utaryohewe, kubaho utuntuye, ukora nturonke ico ukoreye, kubaho mu bwoba n'ubworo, kubaho udashobora no kwivuza no kwipigu ku munsi ku munsi. Ibi bintu ni bibi cyane, ubu buzima ndabuhakanye. Maze kuvyihweza neza nasanze umuti w'ibi bintu ari uko hokorwa ibishoboka vyose tukicara hamwe tukaganira ku ngorane zose zitera ibi bintu, hanyuma tukubaka igihugu cacu kikaba igihugu c'amata n'ubuki, igihugu ca twese, aho dusangira kabisi n'agahiye, atabigungirako, atabikwegerako. Akantu rero nemera perezida yavuze banyeshuri, akantu yavuze ngo turi kumwe twese birashoboka. Nanje ncavuga nti turi kumwe twese ataburyarya birashoboka. Harageze ko abarundi tureka kuvuga imvugo z'uburyarya, imvugo z'ububeshi, imvugo z'ubwiyorobetsi, imvugo z'ubucokoranyi, imvugo zo kuvuga ko ibintu vyera kandi vyirabura. Banyesho kugira ngo ibi vyose ndaberetse bitora inyishu, twatanguye urugendo rw'amahoro, urugendo rw'imisi 40. Zako mwiyo misi 40 abarundi twaba twafatanya amaboko, abarundi twaba twagize urunani, abarundi twaba twagize ubumwe kugira ngo dukure mu nzira ibi bibazo biduhanze, ibibazo bitumye tubaho ubuzima tutategerezwa kubamwo. Navuze duti kugira ngo dushike ku byo twifuza gushikako bidusaba ikimazi kinini. Cyo gituma twavuze duti abababazwa n'ibihe turimwo dutegerezwa kwisonzesha, dutegerezwa kwibabaza, dutegerezwa kwiyanka, ariko kwa kwitanga kw'ikimazi kugira ngo turabe yuko twosohoka muri ibi bintu. Kugira ngo dukoranire hamwe mw'ugo rugendo rw'amahoro nasanze dufise intambamyi nyinshi. Amagurupe cyangwa amashure dusanzwe dukoreramwo usanga dafise sekirite nk'uko tuvyifuza. Twabaronkeye uburyo bwiza cyane bw'ukuntu twese abarundi twobana mu rugendo kandi atawugize ikibazo. Uyeshene kuri WhatsApp ishobora kujamwo n'abantu barenga miliyoni 100. Ubu n'ubuhinga bugezweho, umuntu aja muri iyo shene wewe ntabonana na bagenzi we bari muri iyo shene, icabona abona igitigiri c'abarimwo gusa. Ubutumwa buba butanzwe aburonka icakera, badimini canke abarongozi b'iyo shene bobo baba babona abarimwo, baba babona amazina yabo, baba babona n'inimero zabo. Ubu rero n'ubuhinga bwiza bugezweho kandi bukingiye. Undi wese yarafise ubwoba akanakaryo keza kukwifatanya natwe. Abarundi twarabaye ibikoko, abarundi turatinyana, ayo magurupu usanga turimwo usanga hari abantu batunereje ngaho kugira ngo barabe ico nakavuga, bumve yuko kumbure avuga ibitagenda neza bace bamwereka. Iyi shene rero yaje guhagarika ivyo vyose. Uri muri iyo shene
nta muntu n'umwe uzobona, nta nimero y'umuntu uzobona, nta zina ry'umuntu uzobona, wewe uzobonwa n'abarongozi b'iyo shene gusa. Ubu n'uburorero bw'abandi bantu bafise mwene ayo mashene. Murabona yuko ayo mashene abarimwo nk'abantu miliyoni 5, hari abo usanga bari muri iyo shene barenga miliyoni 50 n'ijana. Mwibuke ko twebwe turi miliyoni 13 gusa. Ariko kandi sinibaza yuko mu Burundi hari n'abantu bashika miliyoni 3 bafise ama smartphone. Ariko abafise ayo Android bose n'akaryo keza cyane kukuba hamwe. Ndavuga batahura ivyo navuze gusa. Ku bandi bashobora kuvuga bati ico kigugu nanone ntibazi kukurenganya. Ahubwo nibadubura ibihano utese kutesetse. Zaburi igice c'13 guhera ku murongo wa mbere haravuga ngo ewe kuntu ari vyiza kandi ari ivy'igikundiro kw'abavukana babana nyakubana. Muri Petero wa mbere igice ca 3 ku murongo w'8 haravuga ngo ibisigaye mwese muhuze umutima, mubabarane, mukundane nk'abavukana, mugiriranire imbabazi, mwicishe bugufi mu mitima, ntimugere ikibi ku kindi, ariko mubigerane n'umunezero, kuko ico arico mwahamagariwe kugira ngo namwe muragwe umugisha. Abikorinto ba mbere igice ca mbere ku murongo w'10 haravuga ngo ariko ndabinginga bene data mw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo canke Yesu Kristo, mwese mube imvuga rimwe kandi n'ibice ntibiboneke muri mwebwe, ariko mutunganye gose hamwe muhuje umutima n'inama. Amajambo afasha abantu kuba mu bumwe. Aya n'amajambo afasha canke atera intege abantu guharanira amahoro, umubano mwiza. Nta kindi kintu twipfuza bene data. Twipfuza kubana amahoro, twipfuza kubaho mu munezero. Mwebwe mwese mubona ko muri mu bibazo, mukipfuza amahoro, mukipfuza umunezero, ndabatumiye muri no shene nshasha y'ishure ry'abarundi bose mu rugendo rw'amahoro. Usanga bafise ingabire zitandukanye, usanga bashobora gukwega abandi vyoroshe, usanga bafise ingabire yo kumobiriza abandi, ingabire yo kurongora abandi. Abo turabatumiye ngo bifatanye natwe kugira ngo dushobore gukora igikorwa cyo gushira abarundi hamwe, twicishe bugufi, turirira Imana, dutakambira Imana, kuko kwicisha bugufi n'ubwenge bwo hejuru. Mu Migani igice ca 22 ku murongo wa 4 havuga ngo ingero zo kwicisha bugufi bo nukubaha Uhoraho nizo butunzi n'icubahiro n'ubugingo. Rero twicishe bugufi, Imana nayo izoheza iducira inzira. Tuza kwitandukanya n'ikintu citwa uburyarya cose. Twifuza yuko umuntu azoza muri iyo shene azoba ari umuntu yemeye kwicisha bugufi, azoba ari umuntu yemeye ya discipline twavuga, ya discipline yo kwibabaza. Twaravuze yuko muri urwo rugendo rw'amahoro ngo dushike kwihangiro, ibintu bimwe bimwe tubwirizwa kubihagarika. Ibintu vyahora bitunezereza, ibintu vyahora bituryohera, ubu dusa n'abagandaye, turiko turaririra Imana. Bibiliya y'icongereza ivuga ngo to mourn, to weep, to cry, ngo muririre Uhoraho. Rumva nta kuntu wowe uri kuraririra Uhoraho uje kwirenza amacupa, ngo urye inyama, ngo ugure ibi na biriya. Twarabivuze kuri iyo link bizoba biriko. Umuntu wese azoza muri iyo shene azokwemera gukwirikiza ivyo bintu, azokwemera gukwirikiza iyo discipline. Kandi turizera neza yuko niyo iyo discipline yakogwa n'abantu 5,000, 10,000, 50,000, 100,000, turizera neza yuko umuco uzoshwara igihugu c'u Burundi maze umwiza ugahunga. Muke ko turi umuco w'isi, kandi hari umuco, ahashitse umuco umwijima urahunga. Igituma turiko turaca muri izi ngorane zose nuko umuco wabaye muke,
umwijima uba mwinshi. Abantu bikunda kutugorera twebwe abanyafrika ntidutera imbere mu byo turiko turakora nuko tugomba kuguma mu mpwemu gusa, ntitwemere gukora, tugasenga gusa tukibaza yuko ibintu bizokwikora. Raba muri Amerika naraberetse akarorero kaba Martin Luther King, barasenga ariko no gukora barakoze. Gandhi barasenga ariko no gukora barakoze. Mumenye yuko kugira ngo dushike ku byo twifuza gushikako tubwirizwa kwibabaza, tubwirizwa gutanga ikiguzi canke ikimazi. Mba uko kunywa icupa vyawe, uko kunywa Royale, uko kunywa Amstel, uko kunywa Ruinart igugwa miliyoni 2, ire nimba kubiheba mu mwanya twavuze vyozanira amahoro igihugu c'u Burundi. Kubera ko utobikora, kugira ngo abarundi bakire bave muri kano kaga. Kandi twifuza yuko ikoraniramwo abarundi bose, nta muntu n'umwe azoba afise icitwazo. Ariko turazi neza yuko Satani yama abiba urwanko canke ubwibone, yama biba impwemu yo kwicamwe ibice. Ico nizera kandi nemeje ubunyene kuri no saha nuko hagomba habeho urunganwe rushasha ruvuga ruti eka ibi bintu ntivyobandanya uko, eka ingorane dufise tubwirizwa kuzigira hamwe tuzitorere umuti, maze tube mu gihugu c'amatanubuki, tube muri ca gihugu basogokuruza batubwira, basogokuru batubwira bati Uburundi ni igihugu c'amatanubuki. Hariya muri Samueli wa mbere igice ca 22 guhera ku murongo wa 2 haravuga ngo, kandi umuntu wese yari mu magorwa n'uwari n'umwenda n'uwagendana imyidogo bakoranira kuri we, aba umukuru wabo, nuko abo bantu bari nk'amajana 4. Ndizera rero ko uru arurunganwe rushasha rw'abantu babona ingorane ziduhanamiye kandi bakifuza yuko bozitorera umuti kugira ngo Uburundi bwogorore. Azibona nawe nta kundi sitwe twatumye ahuma yuko iyo shene ikingiwe byo ku rwego rwo hejuru. Ntihagire rero usubira gutinya gira ngo jewe sinoja muri groupe ngo abantu boca bambona ngo sinovuga ikintu. Oya, aho ivyo vyitwazo vyahagaze. Gaje kuronka link, mu kuronka iyo link ubanza usome neza yuko iyo discipline uzoyishobora, kuko dukeneye yuko abazoja muri iyo shene ari abantu bukuri, abantu bazira uburyarya, abantu banyotewe amahoro, abantu banyotewe kubona umunezero uza mu Burundi. Imana yo mwijuru nibahezagire mwese. Reka twibandanize kwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze. Mwibuke ko turi kumwe twese ataburyarya, vyose bishoboka.